muhungu ni wari kuranyononera umwana wanje ni wewe kumbe misi yose mpenda ngo murigana uku niko kwiga mbonye ibi nivyo mbonye uranzijeho ku mwana wanje w'umukobwa sese ihiraba muracari bato murakwiye gusenga murakwiye guhamagara Imana murakwiye kwihana murabaza Imana Yesu Kristo yarabambwe ku musaraba kubera ibyaha byanyu shakara Uriko urakora iki ngaho Stesi wese namanda kubwira wewe misi yose ndakubwira uncunga mboya muhira she ukabuhisa papa nari kumwe papa n'abana babagenzi biwanje nukuri ngo ngiki nari kumwe n'abana babagenzi biwanje abana babagenzi wewe uko mundimbire wewe hano urakukuze urazi ukuntu jewe sigaye mvugwa mu bantu uko nareze nabi kwera bakoni guma wireza ngaha umviza nkubwire hano gwa makofi ndarura rimwe kabiri gatatu sisubire kubona mu maso muhira hanyuma kugakuku kabo bakobwa uri kurambwira sibe kugusangana nabo nzokotsa kumushitosha wihende ndagutangira naho wari warampevye kweli natari numva tumaze imisi turi y'amasengesho pasi yatangaje nagira amahirwe nanje mu masengesho ariko karago bituma ntaguherwa erega pare yo ku rushengero ukamenya uti mbega umukirisi umugenzi wanje bimeze gute amerewe gute hari naho ushaka gusanga nagwaye kandi ubwe ku ijambo ry'Imana ridusaba urukundo rero rukurikirwa n'ibikorwa vyiza kurabana gusuhuzanya ukamenya amakuru y'umusenga hamwe yego kandi ndaryohewe cyane karibu kabisa murakoze cyane muvyeyi murakoze cyane pe bashaka ko umunsi naje kandi nadanye n'ijambo ijambo pe yego maze imisi rimbakiye kimwe ati nkamwe nk'abavyeyi kandi nk'abakozi b'Imana turamenyanye imisi tumanye mu ishengero n'imyinshi umva rero burya simere sinde gutevya aho nanageze mu bigero imyaka iheze myinshi ndatamuhira nkabura ikinyakira hagenda buri umuryango ibitanga nkaba byo bica natane bigerageje urumva rero no kwishaka nkuko ubibona ko ngeze gushinga urugo nifuza yuko wondondera umukobwa w'akaranga cyukuri umwishengero akijijwe asenga imico myiza waho nyene nzosiga muhira cyangwa nkasiga mu rugo cyangwa nkazezwa n'ibintu mwari kwico kintu gikomeye cyane abakobwa biki gihe baragoye n'ikintu cyo gusengera cyane nanega ntebuze kwere oya ariko nari nizeye mwari sino guhebuza nkuko wanyizeye none ariko nta nababiri ufise mupfume mvuga nti
norabamo nkavuga nti ndagushashimishe naka nukuri baza kuri jambo ry'Imana tubuza kubesha nkagira n'umwe singira nta n'umugenzi umwe w'umukobwa n'uvuga ngo ndanafise twese nk'aba dusengana mugo mombo na jewe Abari ntazi kuresha. Habemeze gute? Oya. Hamba ntazi kuraba. Kuresha kwanye kubu kuragoye cyane mwari. Sico kimwe na twebwe tucaruka. Murabe ibintu vyinshi mama matayi, mama burebure, mama utagira ko kayobe. Ariko niriwe ndaja kure. Jenda fise umusenzi. Ego. Umwene wacu wumva. Nahatawishimira wiwe. Oh, ni mwene wawe? Ego ni mwene wacu. Umunyabikogwa, umunyarukundo. Umusenzi yubaha Imana. Wow. Ariko nuko nakubwiye ukoresha kwani kuba kuragora. Umuyagisha. Mvura ntumye. Sijewe ndihejwe. Jewe no mugushikira. Hama nawe ugashira mu gusenga Imana. Erega ibintu byose bija mu Imana. None wana mwizeye. Ndamwizeye jana kwiza. None yonyemera. No mukubariza nkumviriza. Muga. Hamwe wo murobo. Ego. Uburosi ziko kabisa. Nane ngiye kubisengera Imana. Uzoburosi ziko. Umugore mwiza. Umugore Imana. Umugore atinya Imana. Hama kaba umunyabikogwa. Ijambo ry'Imana ryo ntiva ngo dusenge twongere dukore. Hamwe yabeze kawe. Nje gushima. Atameze nkaje. Ari mwene wacu. Mwene wacu n'amaraso yawe. Ni barevuza kubona kwe. Ndasangiye abavyeyi bose gusa ico ndakwijeje n'umusenzi kandi arubaha Imana. Akore n'akantu kabijya. Ego ni naco gikuru ubu nakwiye kugira. Kuresha inzobe, kuraba amatayi mama ngo muhara y'amatayi, ngo amashuri abantu bize. Byasivyo byubakuru. Ubukuru bwubakwa n'ijambo. Umuntu atinya ijambo. Umuntu batsi urugo kwiza muri bihe tugezemo. Yego. Mwizina rya Yesu Kristo, mwizina ryohoraho, toka satani mwizina rya Yesu Kristo. Mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Nta musamba ngadoza mu ijuru, nta musamba ngadoza mu ijuru. Ndakanta n'imbaraga z'umwuka w'izina rya Yesu. Mwizina rya Yesu, nimwihane, nimwihane aho muri ko muriyonona. Muracyari bato cyane, ntimuramenya ubwami bw'ijuru. Ndabihamagariye kwihana. Ihiraba muracyari bato. Murakwiye gusenga, murakwiye guhamagara Imana, murakwiye kwihana, murababaza Imana. Yesu Kristo yarabambwe ku musaraba kubera ibyaha byanyu. Oh shakarabasha. Oh hora uwo mwijuru. Oh muriko murababaza Imana. Uwo n'umunezero wakanya gatoyi. Uwo ni Satani ari hagati yanyu. Kumbura wihane mukobwa muto, kumbura wihane sitarakurandura, kumbura wihane Satani atarakujana. Ibwina mu kuzimu uzohira imyaka yawe yose. Ariko wihana nuca bugufi ukihana uzohabwa ubwami bw'Imana, aho uzobana n'uhoraho mu ijuru, aho uzoba mu ijuru, aho uzobaho ibihe byawe byose. Bugufi ndabasengere uhoraho mu ijuru acyari ku ntebe y'imbabazi. Birambabaje cyane abagwaruka nka mwebwe mwari mukwiye kuba mu ngoro y'Imana, mwari mukwiye gutanga ubutumwa bwera, mwari mukwiye kugenda murabwiriza urundi rwaruka, ariko mupfiriye mu cyaha. Ariko Imana iravuga ngo niho ibyaha byanyu byoba byamaze gutukura, Imana irabyeza bikera nka sheregi. Muracyafise amahirwe yo kongera guca bugufi. Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Ca bugufi ndabasengere, ca bugufi ndabashire mu maboko y'Imana, ca bugufi Imana iri kumwe namwe. Data manukira ubwoko bwawe, Mana ishurira ubwoko bwawe. Oh data, oh data, daba ubwoko bwawe kibirengeye kizima. Oh Mana shora byose, Mana ubwaruka bwawe rupfiriye kujya.
reka abantu tugenderera batakwiga hoda Aza kugenda neza kabisa. Asha nade nabo uhisemo nk'umuhanuzi. Barakomiyenze kwe. Barakomiyenze. Mama ni sawa. Umwana wawe. Ego maki wanje. Wewe wageze mu kangahe? Acaguguta mu 11. Baguma duragura. Mashure y'ubunani nyene. Amadura. Rimwe. Cyambara ivyo vyarananiye. Kutubana ibisanzwe muvyeyi. Nanje musizine primaire. Jibwa yatoye ko nkurugira kane. Ubu nkora dubu inshuro zingahe zitatu. Naba je sinadubu na triple. Asha, abajewe wanje birarenze je navumye wabona. Oya zobitora azomenya. Mwana. Umwaka wose wishura dubura n'ubundi adubura none ntubu. Erega mwena mitembe kari kera. Ubu abana bo mu gukura baragara. Ntiwabonye igikurira afise. Ubona wo bimuha ko ari mu 11. Karakura ko ari kuri university ndari. Gahunguwe ni wari kuranyononera umwana wanje ni wewe kumbe misi yose mpenda ngo murigana uku niko kwiga mbonye ibi nivyo mbonye uranzi jewe ku mwana wanje w'umukobwa sese uranzi ibi nivyo vyigwa mwirigwamwe ibi ni biki Stacy ni bikindi ko ndabona n'amaso yanje ibi nivyo wasezeranije so wawe kugiye gukora ni ibi mbonye Mama rega jenari ntashe yari foto gusa waru ifoto nyabaki Stacy ibuka ko jenda umukozi w'Imana basi mpagaciro nk'umukozi w'Imana Stacy ivyo nigisha abantu bimaziki bimari iki kibondo canje ngirira muwe basi nka nyoko wawe ibi nivyo wirigwamwo Stacy nigiki ntakoze basi nkori iki basi mpagaciro nk'umukozi w'Imana nyubahisha nk'umukozi w'Imana Stacy mwananje Sabiri barabara ndagukubite muri iri barabara mwana wanje jewe ndakwice n'umukozi w'Imana Stacy giri impuwe basi raba mama wawe none nama ndiko ndarira mwana wanje mwana raba amasutsi ya mama wawe Stacy uri kuramaramaza Mama mbabarira mama nukuri je nari ntashe nuko ibintu bizosubira Stacy ego ari kuri foto ukuntu wambaye mwana wanje
sheri burya hari ikintu yora kinezeza umutima wanje. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho muzoba muri babiri ngo nanjye nzoba ndi kumwe nawe. Urabyumva sheri, mwezerezwa cyane n'ukuntu umwanya wari wose tuba turi kumwe mu ijambo ry'Imana. Urumva hanezerwa n'ukuntu Imana yakomitiyemo ikampa umugore mwiza cyane, akunda gusenga, akunda ijambo ry'Imana, atari ba bandi no munsi ubona bagenda mu bubari ati bandi bakwisinge soma. Urabyumva iri kashi inenera gusengera. Urumva cyese iyo tujanye ku musozi hariya tukirigwana n'ukuri kw'Imana, uwo munsi sanga nujujwe, uwo munsi mba mbona Imana yamanutse iri kumwe natwe. Urabyumva iri kumwe natwe, maze bikanyurugura amaso bikanyereka ejo hanje na wewe urugo rwacu uko ruzoba rwifashe. Urabyumva iri gasheri ngo aha ku isi ngo amatungo, amazu meza, imodoka, amafaranga, ibintu byose by'agaciro byo ngaha ku isi tubiragwa n'ababyeyi. Ngo ariko umugore mwiza, umugore w'agaciro umuhabwa n'Uhoraho. Wewe uri ingabire be, uri ingabire wajuba ku Mana. Ndagukunda cyane mugore mwiza. Nkundira ndakwitwa umugore mwiza nubwo tutari abana, kuko no munsi yo ndiko ndakuraba ndakubona mu nyina w'abana banje. Ndagukunda cyane, warakoze kuza mu buzima bwacu. Ubu sinkibona ko ndi imfubyi iyo ndi kumwe na wewe. Sheri, imba numva uri mama, imba numva Imana yarampaye umuvyeyi, nza numva Imana yarampaye ikintu cy'agaciro. Amavi yanje nasenze Mana, igihe nasenze Mana, wa musi nasenga, wa musi nakubwira ngo uzompa umugore mwiza. Warakoze, thank you Jesus. Yarakoze yakumpaye, no kuri ndanezerwa cyane. Tuzohorane sheri, iyo ndiko ndavuga ibyo bintu nawe uzohore wishimye. Sheri, urabizi yuko neza dukundanye kandi vroma turakundanye urabizi. Nijiro ndahamye ko ribizi. Ariko none sheri, ko tumaze igihe kirekire cyane dukundanye kandi cyane nta kurusengero barabizi muhira. Kubera iki utushira mu rugo ngo mpare kuzirikana ndagukunda? Sheri, urabizi neza ku by'ukuri. Nanjye cyo nifuza no kuzokubona uri mu rugo rwanjye. Nanjye bujya ku kantu gahora kambabaza. Sheri, ndana gushimira n'ukuntu wihangana be. Nukuri urazi neza ko ndi imfubyi, urazi neza ko ntafite icepfo cya ruguru, ariko hari data wo mu ijuru nishobora byose, Imana dusenga yo mu ijuru, wewe utarabaho je ntarabaho. Sheri yarituze. Urabyumva ikirabitegura. Haleluya, ndazi Imana ikirabitegura, ndazi Imana ikirategura urugo rwacu. Urabyumva ni kuvuga ngo ndakeka nakekeranye. Sheri, wowe nakurose nagusengera. Urumva no musi turabona bitari kubiragenda neza. Nubwo no musi turabona gutekera kurura amafaranga ngo dukore mariage, ariko ndakeka ko hari Imana mu ijuru ko izo dushoboza, maze tukagira urugo rwiza, maze na ya mariage kaba twagira mu miduga myiza. Urabyumva Sheri, ugamene basi ndakwinginze. Sheri, nukunda kwinginze uhumure, Imana izobikora byose. Imana yampuje nawe, niyizomenya n'ingene izobigenda, niyizingene ibigenza. Sinzi uko bigenza, sinzi ukuntu bikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Amen. Data mu izina rya Yesu, Mana tutarabaho wari utuzi, reka data buja twongere kuguhamagara aka kanya. Reka Mana uhezagira urukundo rwacu, reka Mana yasezerano wari waradusezeraniye, reka Mana rize rishike. Reka data buja ibyo tutabona ko nk'inzira ko atari inzira, reka Mana uzuhacisha inzira. Mana ndamanda gusenga, Mana wari warasezeraniye kuzompa umugore mwiza, reka data buja bize bishike. Uzobukoze dera w'imbabazi, uzobukoze kibire
turagusengeye kizima uzobukoze ukoraho wo mwijoro turaguhamagaye nk'Imana ushobora byose mana kakanya ni wewe urahantu reka amahano tuganze reka amahano twerekeze imbere heza uzobukoze data reka data uturinde reka data uturinde umasi satani ariko ngo wamusesekara wawe wamugisha wawe wamugisha utanga uva kuri wewe reka amahano zituye mu rugo rwacu maze data tukurinde imwe twihanganye turinde ikidukorera mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndabisenze. Shit. Umbonye nka mukuru wawe. Mbona mwari muramuzi. Mwarimu wo kumwe wo kurushengero. Ntumye umufasha. Anje ntimbabari. Uzi n'amakuru ndafise mutoyi wanje. Mwenewe. Ndazi kusenga. Urazi kusenga ugafukamira Imana yawe. Urazi nawe ko warondeye umufasha. Imana yaguhaye umufasha. Amen. Imana yaguhaye umugabo. Mwarimu wo kuri eglise ntumubona. Namubwiye nti ndafise mutoyi wanje. Kandi koko mwenewe uri mwene mama ndakwizeye ntiwomara amaza nawe imyaka wasenze ntibizi Imana yishuye ugusenga gukingura ijuru mwana wa mama ngira nambara imvutano nziza mpagarare k'umukozi w'Imana haguruki sohore mwene mama Yesu yishuye ijuru rirataba mwarimu ngo ubona murangiye ngo aranyizeye ko ntazomumara amazi nanje namubwiye nti mwene mama ndamutenda kuza mpindukaga mwene Mukuri ndagushimiye cyane kuri ico kintu nkoreye mukuru urabona ibigero nari ngezemo nari nkeneye nanje umufasha nayo masengesho nari mfise ndakwinginze uzi ukora ibishoboka ayo mahirwe ntancike ntagucika mwana wa mama ntagucika kenyera zigume gatondo nzogutora uberewe apani ambara neza umwana w'umukozi w'Imana bigwa ngende ndabahutse wibonere ivyiza Imana yishu nta nakantu na gato kivanga. Amen. Awe nta kivangamwo nanje ndakwizeye. Nguyu rero mwene wacu umwana w'umusenzi umwana akunda Imana umukobwa akora ibikorwa mu rugo antuka sinirwa ndavuga byinshi noneho nawe bindi uravyibonera. Oya no kuri nashiye no kuri n'amavuta ugira wecho nogaya oya no kuri biramusa yabera ku nyambaro n'umukirisi cyane aya Imana yayishuye Imana bose namukweretse ndamubonye mwene wacu nukuri kuko ndakwizeye burya ndakwizeye cyane naho umutima ugoye nizere ko utazomara amazi burya ndi mu kibanza ca papa na mama uyu mwana nije namureze kugira heza amashuri agere ngaho none no mukorwa vy'Imana uhora mubona ko tuba turi kumwe ubu rero mpagaze mu kibanza nka mama ntuzumara amazi anyizera sinzokumara amazi uri ntuzumara amazi ndakwinginze uzufatire neza mwene wacu kandi muze mukunde gusenga gusenga niko rufunguruzo rwa vyose genda bahezagiye nka mukuru w'umuntu ikintu cyose kizoza kibabera intambane muze mushira imbere gusenga iriga satani ntiyicaye kandi burya satani agira icyahagazeko ujya guhera uno munsi nkibahuje yamaze gutangura kumera amahembe ndabasavye ibizobabera intambamye vyose muze mushira imbere gusenga Imana kandi burya icama cy'umugisha kiva ku giti cy'urugo nukuri muvyeyi nukuri nyizera je urabana ndakuze ndakijijwe
simeze nk'abana b'abantu rese namugutumye mfise intumbero ni kuri sinzokumara amazi kandi nawe nyene nabarakunze azobaza ikimuzanye tuzobarage dusenga Imana turazi ko turi kumwe n'Imana byose bizoshoboka kandi urugo rwiza burya gutera imbere uko umuntu basenga nuko rero uretse gutera amasengesho azi yuko Imana byose bishoboye byose bizoshoboka maze mwibage kudusengera Imana izotubakisha murakoze cyane yego Uriko hakora iki ngaho? Stesi, wese nama ndakubwira wewe. We misi yose ndakubwira uncunga mvuye muhira she ukabuhisa. Papa nari kumwe papa n'abana b'abagenzi biwanje nukuri. Ngo ngwiki? Nari kumwe n'abana b'abagenzi biwanje. Abana b'abagenzi? Wewe uko mundembere wewe. Anora kukuze. Urazi ukuntu jewe sigaye mvugwa. Mu bantu uko nareze nabi kubera abakobwa uguma wirereza ngaha. Stesi Ngonga Stesi nta soni vrema umwana umwe nakuvyara umwana umwe w'ikinege ugomba unteze isoni ubona utabaye ikirumba imisi yose mu bubare imisi yose mu marigara mbega ayo marigara uzoyakora mwiki aha we ntibona ko uteye isoni cyangwa ngira ni mama wawe gutera ubwo bushirasoni bwose amashuri maze kukurira urabona ko nuko umudubura vyose biva muri ayo marigara mu bubare ho kwiga ni kwinywera inzoga gusa no gushinga gusa ariko ntubona yuko wewe ubu uri kufata urugendo atariko ejo uzokumva ngo baguteye inda mama ubu ntubona ko hari hageze yuko wewe nteriteka nkuko nari guteye nkakurera nkakwigisha kugira hugeze erega uri kurakura ubu wewe warukwiye kuba nigeme wo kuguma mu rugo ufashe udukorwa mama wawe wiga usubira nyamba ikibazo ufise je ukambira ati je ndafise ikibazo none hajya muri burya bo bari bazokumarira iki wewe uzohakura iki hajya kiretse yuko hajya uzohakura ingorane ntona ndakubwire Stesi hari cyo nakwiyima ndakubwire we rero nturamenya uwo ndiwe nturambona ntazosubira kugufata muri aya mafuti uravyumva ntuzoca umbona uwo ndiwe we ngira nturanyumva jewe ngaha baranze we nyamutaranyumva ngaha baranze uzubaza mama wawe wumvise bimwe ufyinata ntako fyinatisha ntako ntakubwira kugira ubeho neza uryohewe wishimye nkongera kugufata uzombona uwo ndiwe